Ndasubiriye kubaha kaze inshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Aya no umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri Merudeni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho ko haba muri politike, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'ari makuru yose bariko ravugwa ngaha mu kibano. Imbonesha kuri yanyu mukunda cyane rero ya Isange TV ibashikirayo ayose igaca iyabatorokaniriza ku buryo bw'idonido maze igaca iyabashikiriza yose uko yakabaye. Ndabahaye mwiriwe rero, abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezo ntangere cyo gusubira kubaha yambu mwe banywanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri Merudeni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero ndabibutse mwe muba mutaravyonda sabone ndetse na partage kugira mu fyonde ko maze muze murababambire kubona amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri Merudeni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero amakuru yacu tuyatangurire ngaha mu karere k'ibiyaga binini, tunyarukiye mu migenderanire turabire hamwe ukungera umutekano haba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu Rwanda ndetse no mu Burundi uko vyoba bihagaze. Ni mugihe kandi ibihugu vyombi ari ibihugu bibanyi. Duhereye ku gihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse no Burundi, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye twabariye ko yagendeye umukuru w'igihugu c'u Rwanda ariwe Paul Kagame, aho rero bahuye kugira ngo baganire ukungera umutekano w'ibihugu vyombi wobandanya usahirizwa ndetse no kushaka ukungene imigwi yitwaje urwanisho ivugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini yosamburwa. Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye ku igenekerezo rya 18 ndamukiza 2025 nibwo umukuru w'igihugu ku kwezi nyene kwa kane nibwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafataga indege imushikana mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ngaho i Kigali, aho yagiye kuganira n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda kugira barabi hamwe uko ibintu vyoba bihagaze. Ndetse na cane murabizi ko ngaha mu karere k'ibiyaga binini ibihugu bihangayikishijwe no kongera umutekano wo mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bandanya ugaruka. Murabizi neza ko umugwi wa M23 kuva wakongera kwadukana imigwano mu mpera z'umwaka wa 2021 uramaze gufata ibice bitari bikeyi mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, harimo ndetse n'ibibuga vy'indege bitandukanye, harimo nk'ikibuga c'indege ca Kavumu, umuji wa Bukavu ndetse n'ikibuga c'indege ca Goma. Ibi byose vyari biri mu minwe y'umugwi wa M23. Harabaye rero ntihakabe nk'uko umunyarwanda yabivuze ati hapfuye imbwa n'imbeba hasigara inka n'ingoma. Kuri ubu rero abagabo babiri bafashe ingingo yo gushakisha ukungena amahoro n'umutekano byobandanya kugaruka ngaha mu karere k'ibiyaga binini, kandi ngo kuganira burya nivyo vya mbere nk'uko umunyarwanda yabivuze agira ati ikiganiro gisumba ikivi. Niyo mpamvu rero aba bakuru b'ibihugu vyombi bafashe ingingo yo gushaka ukungena umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini wogaruka. Murabizi muribuka ukungene umukuru w'igihugu c'u Burundi hari mu mwaka wa 2023 aho ndetse no mu 2024 ubwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yifadikanije na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bashaka kuzogaba ibitero ku gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo Perezida wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yabishikirije ubwo yari yagendewe na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yavuze ko ngo afise umugambi wo gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda, akavuga ko ngo azorasa i Kigali yibereye i Kinshasa. Sivyo byonyene rero kuko n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ubwo yaganiraga n'ugwaruka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagumvishaga ko ngo rugomba kwifadikanya n'abandi ngo mu gushoza intambara ku gihugu kibanyi c'u Rwanda.
byagaragaraga ko rero aba bagabo uko ari babiri ariwe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo urongora Congo ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bari bafise umubano ntangere ndetse bakaba bari bashaka no gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda burongowe na perezida Paul Kagame ndetse ico gihe nta ngingo nimwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yigeze yishura kuri ivyo uretse ko yatangaje ko ngo igihugu cy'u Rwanda citeguriye gucungera umutekano w'imbibe ndetse n'abanyagihugu b'u Rwanda. Gusa ibijanye n'intambara nta kintu na kimwe leta y'u Rwanda yigeze irabivuga ko nubwo ibihugu vyompi ari u Burundi ndetse na Congo byavugaga ko bifite umugambi wo gutera u Rwanda. Bidatevye rero nibwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri irigenekerezo rya 18 uku kwezi kwa kane perezida w'u Burundi yishikana i Kigali kugira ngo bavavanure izi ngendo ndetse n'inyifato zitabereye ibihugu byo ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Baganira rero ku bintu byinshi bitandukanye, ukungene imipaka yo kugururwa, ukungene umubano wo kongera gusahirizwa hagati y'ibihugu vyompi ndetse n'ukungene imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo yobandanya ihakugwa. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ahaye ikete ryihuta cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bitegekanyijwe ko iyo kete azoyishikiriza umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kugira barabe uko umutekano woba uhagaze ndetse no gushaka ukungene bohura bakaganira maze ibihugu vyompi bikongera bigasubira nkuko vyari bimeze mu myaka yo hambere. Ni ikete rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ahaye mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaza kuyishikana nawe akazahatumira mugenzi we w'u Burundi wa Congo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo agaca ayimushikiriza. Iyo kete rero irimwo ingingo zitandukanye, harimwo nk'ingingo yo kurabira hamwe ukungene imigwi yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo yohagarikwa ndetse ikambugwa n'ibigwanisho. Ingindi ngingo ni yo gushaka ukungene imipaka yose yo ku mpande zombi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi yo kugururwa ndetse n'imigenderanire ikabandanya ndetse bakaba banakorana no mu bindi bisata bitandukanye. Naho mu ntara ya Bubanza ho ibiri ko birahavuga kushika amaginga ya n'amakuru ashavuje cyane, n'amakuru ababaje, n'amakuru y'ivyaraye bibereye ngaha mu ntara ya Bubanza. Inyuma yo guterwa ikigwanisho ntezwa ntoke, umukenyezi umwe ari mu bitaro by'Ububanza aho ariko aravurirwa. Uwo n'umukenyezi akora ku ivuriro rya Kivyuka gestionnaire muri commune Musigati mwijoro ryo kuri uyu wa 17 Ndamukiza 2025 umuntu ataramenyekana yacishije grenade mwidirisha uyu mukenyezi yararyamyemo maze arayimuturikiriza ko. Uyu mukenyezi yarakomereze cyane ngo ku kuboko ndetse no mu mugongo, akaba yaciye anyarukanwa kwa muganga, ubu akaba ariko akurikiranirwa mu bitaro vya Bubanza. Abo bateye babanje kandi ngo kubomora urugo n'ikiyo cidirisha uyu mukenyezi yari aryamyemo. Uwurongoye zone Kivyuka akaba amenyesha ko ubwo bukozi bw'ikibi ngo butari buherutse, akaba ariko arasaba abo arongoye bose ngo kuvavanura iyo ngeso, abafise ibyo bapfa ngo bace mu nzira zo kumvikana atari ubwicanyi. Mu yandi makuru kandi ibifungurwa biri mu byakozwe ko n'ihindagurika ry'ibiciro byaduze cyane muri kuno kwezi turangije kwa Ntwarante 2025 ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nkuko ibiharuro byashizwe ahabona ni banki nkuru y'igihugu BRB, ukwezi kwa Ntwarante kwarangiye ibiciro byarahindaguritse byiyongera gushika ku bice 40.9%. Ibifungurwa byankenerwa bikagaragara ko byakozwe ko cyane n'iryo hindagurika riterwa no guta agaciro k'ifaranga ry'igihugu ugereranyije n'amafaranga mvamakungu, biva kandi ku kuba ibishorwa ari bike ugereranyije n'ibikenerwa ku isoko.
Muri ibi rero ivyaduze cane nyamukuru ni ibi bikurikira: umuceri waraduze ibice 38 n'ibice 3 kwijana, ivyamwa byo byaduze ko ibice 78 n'ibice 9 kwijana, ibiharage byaduze ibice 20 n'ibice 2 kwijana, amavuta aduga ko ibice 60 n'ibice 3 kwijana, naho imboga zo zikaba arizo zagabanutse ho igiciro kigashika ku bice 3 n'ibice 5 kwijana. Reka rero tube tubandanirije amakuru, tube dusozereye amakuru yacu ngaha kuri no saha. Turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko yara amakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri muri dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Yari tekero n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi duhorana amakuru n'ibiganiro tubandanye tubashikiriza kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV.